bakunzi ba Emito Sport kongera kwasuhuza tubazaniye amakuru y'imikino tugiye kubabwira uko amakipe yatwaye Champions League twabakorera liste y'amakipe uko akurikirana uko 13 tugiye kubabwira buri kipe ibikombe ifite. Ikipe ya 13 duhereyeho ni ikipe ya Chelsea ifite ibikombe bibiri. Ikipe ya 12 ikipe ya FC Porto ifite ibikombe bibiri. Ikipe ya 11 ikipe ya Nottingham ifite ibikombe bibiri. Ikipe ya 10 ikipe ya Benfica ifite ibikombe bibiri. Ikipe ya 9 ikipe ya Juventus ifite ibikombe bibiri. Ikipe ya 8 ikipe ya Inter Milan ifite ibikombe bitatu. Ikipe ya 7 ni Manchester United ifite ibikombe bitatu. Ikipe ya 3 ni Ajax ifite ibikombe 4. Ikipe ya 5 ni FC Barcelona ibikombe 5. Ikipe ya 4 ni ikipe ya Liverpool ifite ibikombe 6. Ikipe ya 5 ni ikipe ya Bayern ifite ibikombe 6. Ku mwanya wa kabiri twasanga ikipe ya AC Milan ifite ibikombe 7. Ku mwanya wa mbere twasanga ikipe ya Real Madrid, ikipe y'ibwami iyi ngiyi ifite ibikombe 13. Murabyibuka neza hari abatwaye ibikombe 3 bikurikirana nta kipe n'imwe ikozemo. Urumva ko rero Madrid irayoboye ku mugabane w'Uburayi. Iyi kipe ni ikipe ikomeye cyane, abakunzi bayo rwose kababwira ngo bravo, bakomeze bashyike ikipe yabo. Nshuti bakunzi ba Emito Sport, amakuru twari tubafitiye reka tube dusoreje aha ngaha. Ubutaha tuzatubazanira andi makuru tubabwira uko bizayemeza icyo gihe. Tuzabazanira liste yuko amakipe yatwaye igikombe cy'isi uko akurikirana. Ibi tumaze kubabwira ari Champions League uko amakipe yitwaye uko 13. Ciao ciao, tuzasubira ubutaha.